Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya kabara amakuru tuzakugaruka cyane kuri vyinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Gusa imbere yuko tubageza ko amakuru twabateguriye reka dutangure kuri inkuru iciye ku masonga iri kiravugwa hirya no hino hatandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no ku mugabane wa Afrika no mwisi muri rusange, kuko ari video ibabaje cyane iri ku rubuga rwa YouTube yerekana umupolisi w'u Burundi yakira igiturire icese. Icatumye bivugisha abantu benshi nuko umupolisi ariko yakira igiturire canke se uyatsi igiturire atari umunyagihugu asanzwe ahubwo ari umunyamahanga yari yaje kugendera igihugu c'u Burundi. Akaba ari video rero y'umunya Australia Luc Dama yerekana urugendo yaherutse gukora mu Burundi, akaba asanzwe akora ama video menshi cyane ariko agendera ibihugu bitandukanye ku isi, ivyo benshi bita vlog muri iyi minsi. Muri iyo video harimo agacerekana agiye kugura carte SIM ya telefone, umupolisi acamwaka kamera amwagiriza ko atarekuriwe gufata amasanamu. Rero niho yaca hatangura ikiganiro c'amafaranga umupolisi akeneye. Uwo muzungu canke se uwo munya Australia Luc Dama akaba yaratanze amafaranga y'ababa ibihumbi 50 y'amarundi nk'igiturire. Uyu Luc Dama akaba avuga ko atazigera agaruka mu Burundi kubera ivyo yahabonye. Mu minsi 5 gusa video yiwe ikaba imaze kurabwa n'abantu barenga 200 mu bihugu bitandukanye ku isi. Igipolisi cy'u Burundi naco akaba taco cari cayivuga ko iri akaba ari bara ribera mu gihugu. Fose Ndikumana aherutse kuvuga ingene Urundi bwamunzwe n'igiturire guhera mu nzego zo hejuru cyane. Akaba aranibukije akarorero k'igihugu ca Singapore cateye imbere kibanje kugwanya ibiturire. Intwari yatumye ico gihugu gitera imbere ikavuga ko kugwanya ibiturire bimeze nko gukubura inganzi mu nzu ya etage guhera hejuru umanuka hasi. Igiturire nikitagwanywa guhera muri rushatsi house gushika hasi naco bizomara. Ukumbure uyu mupolisi aryama amafaranga ibihumbi 50 arashobora kuzohanwa, ariko ngo benshi nibadahana ugurisha abasoda mu gihugu kibanyi ca Kongo urye amamiliyoni y'ubutare usora amamiliyoni menshi y'amadolari yo kugura igitoro ntikiboneke, uri amafaranga yo gutunga indege itabaho, urya amamiliyoni yo gukwiragiza inkwavu ku mitumba yose y'u Burundi ariko ntizitangwe ngo ntaho tuzoba tuvuye ntaho tuzoba tugiye. Ari inkuru yejeje gutangazwa mu mwanya muto uheze. Murano makuru kandi nkuko benshi babidusavye reka tubanyuremo gato ku vyabaye kugenekerezo ya 3 kwezi kw'icenda umwaka w'igihumbi kimwe amajana 987 kudeta yo kuri uwo munsi ndetse n'umuji wa Majoro Petero Buyoya ku butegetsi. Hari ku munsi wa kane igenekerezo rya 3 kwezi kw'icenda umwaka w'igihumbi kimwe amajana 987 umukuru w'igihugu Colonel Jean Baptiste Bagaza yari mu nama bakuru b'ibihugu n'amareta bivuga igifaransa i Quebec mu gihugu ca Canada. Uyu yarasigaje amezi 2 gusa ngo akwiza imyaka 11 ku butegetsi. Intwaro yiwe yari yarahinduye vyinshi mu Burundi igihe igihugu yari yaracubatse bikomeye. Uyu kandi yari umukuru w'igihugu yubashwe cyane mbere atinyitse. Uwo munsi rero ni Abarundi baza bumva itangazo rya gisirikare ko Bagaza hagaritswe mu mabanga yose yo kurongora igihugu. Itangazo ryavuye mu biro bikuru vy'intwara Miheto uti Bagaza arahagaritswe mu mabanga. Bagaza arahagaritswe mu mabanga yo kurongora igihugu, umugambwe leta n'igisirikare. Ibwizwa shingiro rirahagaritswe. Komite nkuru y'umugambwe irahagaritswe. Leta ya Bagaza irahagaritswe, inama nshinga amateka irahagaritswe, hashinzwe inama ngarukira gihugu irongowe na Majoro Pierre Buyoya. Inyuma y'amasaha havuga umuziki wa gisirikare bene indirimbo zitagira amajambo musique classique. Ni Abarundi bumva iryo tangazo ni radio RTNB, niyo radio yonyine yari yemewe mu Burundi. Itangazo ryasomwe na Majoro Michel Mibarurwa. Vyari bigoye gutahura ingene mu gatondo iyo radio yavuga amakuru ya nyene icubero Colonel Yohani Batista Bagaza iyo yari mu rugendo muri Canada, hanyuma atamwanya yaciye bakaza bumva asigaye yitwa Bagaza gusa. Uwo munsi wari watanguye nk'indi minsi isanzwe, abakozi ba leta bari batonze ku buzi bwabo nk'uko bisanzwe. Isaha 3 z'igitondo niho igihuha cakwira mu gisagara ca Bujumbura ko hariko haraba kudeta. Abantu bihutiye kugarama biro banyaruka gutaha mu mihana yabo.
ako kanya mu makambi ya gisirikare abasirikare bato bato bari bagumutse bacakira abakuru b'amakambi bose baje kubapfungira icamaso kuri Messe des Officiers Bujumbura. No ku biro vy'igisirikare vyagenze gutyo nyene abasirikare baca bashwara mu gisagara bafata mu minwe ibibanza byose bihambaye vy'igihugu, radio y'igihugu, ibanki nkuru y'igihugu, ikibuga c'indege, ibiro vy'umukuru w'igihugu, ibiro vy'abashikiranganje be n'ibindi biro bitandukanye. Mu nyuma rero umugwi wabo basoda bato bato wahavuje kuri Messe des Officiers usoma urutonde rw'inkwazangabo zari zikenewe barazisohora bazijana muri Etat Major bazisaba gutora umukuru w'igihugu mushasha. Muti Major Pierre Buyoya yarinde. Major Pierre Buyoya yari azwi n'abanyagihugu, yari umusirikare ho yarazwi cyane, ariko mu gisirikare ho yarazwi cyane. Yari intwazangabo yubashwe kandi kundwa n'abasoda bato bato. Abarundi bacumva iryo zina ntibatahura ko ari ry'umukuru w'igihugu, bari bamenyereye kumva amazina adatahuritse nka Micombero canke Bagaza, nayo Buyoya. Petero Buyoya yari yaravutse ku igenekerezo ya 24 ukwezi kwa Munyonyi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1949 muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi. Yize amashuri mato n'igice ca mbere cyayisumbuye mu Rutovu, akavuga ko kandi yari umwana aciye ubwenge rwose. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1967 Petero Buyoya yatoye ikibazo catumye aba mu banyeshuri batatu barungiswe kubandaniza igice ca kabiri c'amashuri yisumbuye muri École Royale de Cadets mu Bubiligi. Ryari ishure ritanga inyigisho zisanzwe zo mu mashuri yisumbuye ariko kandi ritegura abazoja mu gisirikare. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1970 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1974 Buyoya yize kaminuza y'igisirikare mu Bubiligi nyene kuri École Royale Militaire. Inyuma gato yaraciye mu ishure ryigisha gukoresha ibiduga vy'intambara École d'application des troupes blindées. Mu kurangiza amashuri yiwe ya kaminuza Petero Buyoya yakoze ubushakashatsi ku ntambara yo kwikukira kwa Algeria, gutyo aramenya neza urugamba rwakozwe no muri FLN kugeza ku nsinzi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1962. Igihe ari ku butegetsi ubwo bumenyi bwaramufashije gutahura ingene imihari y'inyeshambi bitunganije na rirya nawe yatwaye agwana n'imihari itari mike. Amashuri yiwe ntiyagarukiye ngaho kuko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1975 yaragarutse mu gihugu. Umwaka ukurikiye acarungika kwiga mu ishuri rya gisirikare ry'Ubufaransa École Militaire Spéciale de Saint-Cyr, aho yize kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1976 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1977. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1980 yarasubiriye ararungikwa mu ishuri ryo kurongora ingabo i Hamburg mu Budage, Académie de Commandement de Bunchel, aho yamaze imyaka 2. Petero Buyoya azwi nk'umurundi yasomye ibitabo vyinshi. Buyoya yavuga indimi zine: Ikirundi, Igifaransa, Icongereza ndetse n'Ikidagi. Pierre Buyoya yashinze urugo rwiwe inyuma yaho atahukiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1975 yubakanye n'umwigeme Sofia Ntaraka, benshi tuzi ku izina rya Sofia Buyoya. Bibarutse ibibondo 4, umuhungu n'abakobwa 3. Abana babo ubu barakuze, barashinze zabo mu bihugu bitandukanye. Perezida Buyoya yitavye Imana asiga imbere abuzukuru. Mu gisirikare Petero Buyoya yagiye araduga amapeti uko bisanzwe, yongera azizwa amabanga atandukanye. Igihe atahutse mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1975 Lieutenant Buyoya yahawe kurongora peloton. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1977 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1980 Kapiteni Buyoya yararongoye Escrado Igitega. Ijambo Escrado mu makambi akoresha ibiduga vy'ingwano nico kimwe na kompanyi mu makambi asanzwe. Ahaviriye kwiga rero mu Budagi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1982 Komanda Buyoya yagenywe kurongora ikambi ikoresha ibiduga vy'intambara ya 22 Igitega. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1984 Major Petero Buyoya yagenywe kurongora ibiro bijejwe imyimenyerezo n'intambara mu biro bikuru vy'igisirikare, Chef du bureau chargé de l'instruction et des opérations à l'état-major général. Aya mabanga niyo yari ajejwe gushika ashikiye ubutegetsi mu mwaka kwigenekerezo ya 3 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987. Mu kiganiro yatanze mu mwaka w'ibihumbi 2012 Petero Buyoya yavuze ko ari we yagira kabiri mu biro bikuru vya gisirikare, no kuvuga ko nawe acaba
ari mu kibanza giya ko gusa nico Colonel Bagaza yarimwo igihe atembagaza President Michel Micombero mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1976 naho atari we yasumbye ipete bagenzi we mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987 biboneka ko intwazangabo zamugize President zahisemwo uwo bafata ko yize kubarusha ko yari afise ubumenyi bukomeye mu bya gisirikare akaba no mu kibanza kiri hejuru y'abandi bose mu bakuye Bagaza. Reka kandi nanone tugaruke ku minsi ya nyuma y'intwaro ya President Bagaza. Igihe President Bagaza yaje muri Canada yaragononwa rwose. Ibihe ntivyari bimworoheye. Imigenderanire na Eklezia Katolika yari yaratosekaye rwose, yagoma yirukana abapatiri n'ababikira b'abazungu, hari abapatiri bari bapfunzwe, yagoma yugara amashengero, amashuri n'amavuriro ya Eklezia yari yagizwe ya leta, amashuri n'amaseminari mato yari yahinduwe amashuri asanzwe ya leta. Abanyagihugu ba Katolika bamufata nk'umuzirarumenyetso mu gihugu, hari umubabaro mwinshi. Ibi vyatumye kandi imigenderanire ya President Bagaza n'ibihugu vya Buraya ihungabana rwose. Akiza ku butegetsi President Bagaza yari yararonse imfashanyo nyinshi zatumye yubaka vyinshi mu gihugu. Ariko mu mpera ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubumwe bwa Buraya, Ububirigi, Ubufaransa, Ubusuwisi, Ubutaliyano, Luxembourg ndetse n'ibindi bitandukanye vyariko biramufatira ibihano. Imfashanyo zasa nizahagaze kubera ayo matati yari afitaniye na Eklezia Katolika. Muri Ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987 President Bagaza yari yaronse raporo y'iperereza imubwira ko yoraba neza ivyo Major Pierre Buyoya yarimwo. Bamubwira ko Buyoya ashobora kuba ari kategura coup d'etat. Bagaza ararindiriye kuronka ivyemezo bikwiye kugira afate Buyoya. Ikurwa rya Bagaza rikaboneka ko ryagiyemwa amakungu. Ufaransa na Canada vyarakoze ibishoboka byose kugira President Bagaza yemere kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu bivuga igifaransa ya Quebec mu gihugu ca Canada. Ngo birashoboka ko vyari kugorana gukura President Bagaza ari mu gihugu, ari nayo mpamvu yabanje kujanwa kure cyane y'u Burundi. Kugira vyorohe inama y'abashikiranganje itegura iyo nama yo muri Canada yari yabereye Bujumbura. Iba ariyo yemeza urutonde ruzigwa n'abakuru b'ibihugu. Bagaza yari yahawe icigwa cyangwa se temazigisha imbere y'abandi bakuru b'ibihugu. Gutyo President Bagaza yagiye muri Canada omengo yahawe iteka rikomeye, yafata ko ari akaryo keza ko gukuraho kwa kutumvikana n'amakungu arimwo, ariko ntiyamenye ko yari umutego. President Bagaza yashitse muri Canada kugenekerezo ya mbere ukwezi kw'icenda umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987. Yasanze imyerekano ikomeye y'abarundi bariko baramwiyamiriza. Iminsi yo muri Canada yabaye iminsi mibi cyane. Bukeye kwigenekerezo ya kabiri Nyakango mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987 ni inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta yatangura. Uwo munsi yarabonanye n'umushikiranganje wa mbere w'Ubufaransa Jacques Chirac. Umubonano uteye isoni wamaze iminota idashika 10. Nkuko vyanditswe na Ambassadeur Cyprien Mbonimpa yari muri uwo mubonano, bakiramukanya Jacques Chirac yagiriye kavuga ko leta y'Ubufaransa idashobora kwihanganira ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi, na cyane cyane ihonyangwa ry'uburenganzira bwa Eklezia Katolika. President Bagaza agize ngaratangura kuvuga ngo asigure, Jacques Chirac yahaguruka amubwira ngo au revoir monsieur le président. Nagasaga president. Ico gihe zari saa 10 z'umuhingamo muri Canada, no kuvuga ko zari saa 4 z'ijoro mu Burundi. Cyprien Mbonimpa yibaza ko Jacques Chirac yari yamaze kuronka amakuru akwiye y'ivyagira bibe mu Burundi, ngo bisa nuko Jacques Chirac ataragifata Bagaza nk'umukuru w'igihugu. Uwo munsi President Bagaza yarongeye arahura na President w'Ubufaransa François Mitterrand. Uyu yaramwumvije rwose. Mitterrand acabaza Bagaza ngo buryo ufise imyaka ingahe? Bagaza ati 43. Mitterrand yamubwiye ati bonne chance, amwereka ingene Eklezia Katolika ikomeye cyane. Iryo joro President Bagaza n'abamwegereye ntibajyamye. Ijoro rigeze muri Canada, mu Burundi buba bukeye. Twari tugeze kugenekerezo ya gatatu rero ukwezi kw'icenda umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987. Bagaza yahawe amakuru ko abasirikare bariko bagumuka mu makambi, ahabwa amakuru ko abasuda batoya bafashe intwazangabo zitwara amakambi. Yibajije ko ari imigumuko isanzwe, niko gufata ingingo yo kugaruka vyihuse mu Burundi. Yategerezwa guca i Paris mu Bufaransa ari Nairobi muri Kenya. President Bagaza yashitse i Paris ibintu vyarangiye Bujumbura. Itangazo rivuga ko yatembagajwe ryaza ryasomwe. Abategetsi b'Ubufaransa babisabwe na Ambassadeur Cyprien Mbonimpa babwiye President Bagaza ko ashobora kuguma mu Bufaransa nk'umushitsi w'igihugu. Bagaza yaravyanse ngategerezwa gutaha. Niko kubandanya i Nairobi muri Kenya. Ku kibuga c'indege ca Jomo Kenyatta Nairobi, President Bagaza yarafashwe nabi cyane. Imbibe z'Uburundi zari zamaze kugagwa, Kenya yaramwankiye kubandanya i Bujumbura. Kenya yaramwankiye
kandi kwinjira ku butaka bwayo. Byari bibabaje kubona umukuru w'igihugu afatwa gutyo. Niho Perezida Museveni w'Ubuganda yemera kumwakira i Kampala, nuko Perezida Bagaza ahungira mu Buganda. Mu mwaka wakurikiye w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'umunani, Jean Baptiste Bagaza yaragerageje kugaruka mu Burundi yishije aca afatirwa i Kigali mu Rwanda. Yahavuye ahungira muri Libya kwa Perezida Gaddafi, yagiye kugaruka mu Burundi ku ntwaro ya Perezida Melchior Ndadaye. Nkuko abahinga mu vya politike babivuga ndetse n'abahinga mu vya kahise, iyi coup d'etat ya Perezida Bagaza bakaba benshi bayita iyi murantunge. Iyi coup d'etat cyangwa se itembagazo ryabaye rya Perezida Bagaza bakaba baryita coup d'etat y'amayeri menshi cyane. Perezida Bagaza cumva ko Majoro Buyoya ari wamukuye, yavuze ko Buyoya ta leta azoshobora gushinga kubera incabwenge zose zari zishigikiye Bagaza. Yavuga ko abasoda bose bakomeye bari ku ruhande rwiwe. Uko niko bigendera abakuru b'ibihugu iyo bamaze igihe kinini ku butegetsi, ntibamenya ko abantu bamaze kubavako. Majoro Pierre Buyoya yari yateguye igihe kinini umugambi wiwe. Yari ntwazanga bivuga make cyane kumwe kwa Bagaza imbere yuko afata ubutegetsi. Ikara ariko yiyegerereza cyane abasoda bato bato. Mu mabanga yiwe y'indongozi mu gisirikare, Pierre Buyoya akavuga ko yari umuntu atemera akajagari na gatoyi. Nk'akarorero baravuga ko ari umukuru w'ikambi. Buyoya atashobora kwihanganira umusirikare yambaye ikirato kidasize neza canke imigozi y'ikirato idafunze neza canke impuzu zitameze neza. Ariko kandi yari indongozi yegereye cyane abasirikare bato bato. Buyoya yasangira ibifungurwa n'abasoda batoyi gutyo akamaze uko babayeho. Iyo bagiye mu myimenyerezo mu mashamba, Buyoya yabaho ubuzima abandi basoda batoyi babayeho, temera gufatwa nk'umukuru. Uko bibandanya bivugwa, abasoda kandi ngo bamwibukira cyane mu mupira w'amaguru, aho yakina cyane n'abasoda bato bato, akaba ari nawe yatunganya inkino hagati y'amakambi, ibitahora bikogwa n'abakuru b'amakambi ubundi. Izo rero byatumye Buyoya yakundwa cyane n'abasoda batoyi mu gihe igisoda cyarimo imyidogo myinshi kuva aho Perezida Bagaza ashiriyeho itegeko ko abasoda bato bato bazohora basubizwa mu buzima busanzwe uko bakwije imyaka 6 mu kazi. Bagaza we ngo yashaka kurwiza abantu bazi ivy'igisoda, agashaka ko bavuye mu gisoda baja kumucungira mu mitumba, agategekanya ko hamwe hoba intambara ikomeye yabafise mu gihugu cyose abo yaca yikorako. Ingorane nuko abavuye mu kazi baca baba bishomeri, bikabagora gusubira mu buzima busanzwe. Perezida Bagaza ntiyigeze amenya inguvu Majoro Buyoya yarafise ku basoda bato bato. Nkuko we yari incabwenge ikomeye, akaba kandi yarakoreye mu ncabwenge mu gutembagaza mu banyabwenge mu gutembagaza Perezida Micombero. Perezida Bagaza yagumye cunze intwaza ngabo be n'izindi ncabwenge. Nigeze yibaza ko kudeta rero yozanana mu basoda bato bato. Majoro Petero Buyoya we nibo yagumuye, abari bo bafata igihugu hanyuma barakimuha. Majoro Buyoya yarafise kandi inguvu akora mu nzego zo hanze. Amashure yabayemwo mu Bubirigi, mu Bufaransa no mu Budage yari yamuhaye akaryo ko kumenyana n'inzego z'iperereza z'Iburaya na cyane cyane z'Ubufaransa. Mu gacerere kiwe rero kenshi Majoro Buyoya ntiyabona ko hari ivyo ariko arakora vyo gutembagaza ubutegetsi canke kugumura abasoda. Yarafise abamuronderera bakenewe mu mpinduka yari igiye kuza. Hanavuga ko amafaranga yakoreshejwe yoba yazananywe na Perezida Mobutu muri Zaire, uwo nawe yari undi mwansi akomeye cyane wa Perezida Bagaza kuvaho Perezida Gaddafi yaza mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1985. Perezida Bagaza rero yararonse amakuru ko Majoro Buyoya ariko arategura kudeta ari karabura ikimenyetso na kimwe afatirako. Nkuko Bagaza yari yarabikoze akora Micombero, inguvu za Buyoya zabaye kumenye gukorera mu ibanga ridasanzwe. Yongera kandi akorera mu bantu Bagaza atashobora kwibaza ko incabwenge nka Buyoya yakoreramwo. Kugumura abasoda batoyi vyari vyoroshe cyane kubera ishavu ryari mu gisirikare. Kubabwira ko Buyoya ari we bokurikirana navyo vyari vyoroshe kubera yari azwi nk'intwaza ngabikunda cyane abasoda bato bato kandi yanka akarenganyo. Mu zindi ntwaza ngabo Majoro Buyoya yarubahwa kandi yaratinywa. Abamuzi bakavuga ko kuva mu ntango za 80 Buyoya yavuga ko ari wazosubirira Bagaza. Hari uwigeze gutera inkuru ingene bariko bakina umupira, hari intwaza ngabo imurusha ipete yataye hasi komanda Buyoya. Ubwo nyene babona ya ntwaza ngabiciye bugufi ngo nyakubahwa ntuzubimpore ni waba perezida.
Uruheri rukomere rwa Majoro Buyoya kwigenekerezo ya 3 kwezi kw'icenda umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987 kwabaye kwerekana ko ari kudeta yakozwe n'abasuda bato bagumutse maze baza gusaba ko ari batwara igihugu. Wome ngo ni ibintu vyikoze wataruhara na rumwe abifisemwo. Ku rupapuro wome ngo nivyo abasuda batoye bafasha abakuru b'igisirikare baje kubapfunga muri Messe des Officiers y'Ubujumbura munyuma basoma amazina yabo bakeneye babatuma gutora utwara igihugu. Mutinone urwo rutonde rwakozwe nande ni kuki bahamagawe baciye bemera igikorwa batumwe. Ivyakozwe n'amakungu ivyakozwe n'amakungu kugira bagaza abatari mu gihugu ayo makungu yabikorana n'abasuda bato bato. Muri kudeta rero hakaba hari ikigwe gikomeye. Ibintu biboneka ko vyafashije Majoro Buyoya gutemagaza President Bagaza akaba ari ibintu bikurikira. Icambere harimo ishavu ry'abanyagihugu kubera iyugagwa ry'amashengero, hakazamwe ishavu ry'abasirikare bato bato bagoma birukanwa uko bakwije imyaka 6 mu gisoda, hakazamwe amatati ya leta na Ecclesia Katolika, imigenderanire mibi ya President Bagaza n'ibigo vya Buraya y'uburengero, imigenderanire mibi hagati ya President Bagaza n'ibigo bimukikuje Zaire ya Mobutu ndetse n'u Rwanda rwa Habyarimana. Hari ibintu kandi Colonel Bagaza na Majoro Buyoya bahuriye ko mu gutegura kudeta. Icambere harimo kumenya kubika ibanga ku rugero rudasanzwe. Ica kabiri igikorwa cyateguye imyaka myinshi. Ica gatatu kumenya gukoresha inzira utwara igihugu adashobora kwibaza. Ica kane harimo kuba uhagaze mu kibanza ciza mu gisirikare ku buryo ubushobora gufata ingingo kandi ukabuza amabanga yose y'igisoda. Ica gatanu kwabaye kumenya igihe ciza cyo gukoreramwo abanyagihugu n'amakungu bakabitahura. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone niba utarafyenda ko kugira ngo tujekanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure no Muhuza TV. Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.